Mu gihe muri no misi Uburundi buriko burahangana n'ikibazo c'ibura ry'igitoro, Hawa Sisehage aserukira banki y'isi yose mu Burundi mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2023 umwaka wa 2025 mu vyo bamubajije harimwo ico banki y'isi yose itegekanya mu ntumbero yo gufasha gutorera umuti ikibazo c'ibura ry'igitoro gihanze igihugu c'u Burundi. Hawa Sisehage mu nyishu yatanze yagize ati: Le groupe de la Banque mondiale a trois sous-entités. Il y a nous qui travaillons directement avec le gouvernement, qu'on appelle Banque mondiale IDA. Umugwi w'ibanki y'isi yose ifise imico itatu, hari twebwe dukorana n'intwaro, hariho igisata co kw'isi yose gifasha ibisata vyigenga, hari ishami ryitwa MIFA. Rero tuzobandanya twiga hamwe na leta ukuntu twobandanya dufasha. Gushika ubu ntituraronka uburyo bukwiye bwo kubikora. Hariho uturorero aho ARC iriko irafasha mu bijanye n'ivy'igitoro. Rero tuzobandanya tuganira na leta kugira turabe uko twofasha kuri ico kibazo. Mugabo ni kibazo kiduhanze twese kuko natwe imirimo irahungabana. Rero turabizi ko hari ikibazo kigoye kandi kiboneka gitanga n'ishusho itari nziza. Rero na leta kugira icikora ku ntambwe ya mbere hanyuma tugire ico dufashije. Nta buryo butangaje bwo gutora inyishu twakoze ahandi twokora ngaha. Uruhara rwacu mu gutanga uburyo buca bukoreshwa ubwo nyene sur l'économie du pays, et c'est critique que ça puisse être résolu le plus rapidement possible. Donc on va continuer à voir comment accompagner le gouvernement, mais bien sûr c'est au gouvernement de trouver la stratégie et nous on va essayer d'appuyer cette stratégie-là. Donc on n'a pas de solution magique qu'on a appliquée ailleurs qu'on pourra appliquer ici. C'est pas notre rôle, c'est de financer les projets de développement directement. Mwomenya ko banki y'isi yose isanzwe ifasha Burundi mu bisata vyinshi nk'indero, amasoko ntanganguvu, amagara y'abantu no mu bidukikije.